Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayo. Mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11:15 z'agatondo kuri Muhoza TV. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Imana yacu nihabwa icubahiro, ndonge koramutsa kandi abaha ikaze mu ganiro cyanyu, iganiro cyacu ikanguro kuri bose. Ndabutse ko genda kibashikiriza nitwa Dieu Merci Kubwayo. Ubwira kandi ni umunezero ku bana namwe. Giye kubandanya nino nyigisho ivuga ngo urunganwe rwa Yuda. Ndazi ino nyigisho ndacari mu ntanga marara, ariko no munsi nagomba ntangure kwinjira mwidonido gino nyigisho. Ijambo ry'Imana twahereye ko riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ni gice cya 6, twahereye ku murongo wa 12. Twabonye ingene Yesu yakesheje ijoro ryose ariko arasenga. Icyatumye yari karasenga kwari kubera yari yimirije kuzohitamwo mu bigishwa benshi yari afise, yagomba kuhitamwo abazogira intumwa, abazoba intumwa. Niko gufata ijoro ryose arakesha ariko arasenga, hama bukeye ahamagara babandi bose babigishwa, ahitamwo 12 abita intumwa. Imana nishimwe cyane. Twarabonye yuko mubo yahisemwo hariho umwe uwitwa Yuda Iskariyota. Uwo niwo tuzomara ko igihe turiko turavugana ko je tumene nyigisho bivuga ngo urunganwe rwa Yuda. Bene data, uno munsi hari ikintu gikomeye ngira ndabasangiza. Yesu amaze guhitamwo zino ntumwa 12, barakoranye ibikorwa byinshi, baragendanye ingendo nyinshi zivuga butumwa, barararanye amajoro menshi kandi menshi cyane bari mu bikorwa by'Imana. Uno munsi tugira tuje muri Yohana igice cya 12, kuko twatanguye kwinjira mu idonido ry'ivy'Imana ashize ku mutima ngomba gusangira namwe kubijanye na Yuda. Usomye ijambo ry'Imana ku murongo wa mbere havuga ngo nuko hasigaye iminsi 6 Pasika igashika. Murumva yuko hari haciye igihe kinini cyane Yesu ariko arakora ibikorwa by'Imana. Yesu aja i Betaniya, niho Lazaro yaba, umwe Yesu yazuye mu bapfuye. Baramuzimanira aho nyene yaragiye. Ijambo ry'Imana ribandanya rivuga ngo Marita yarahereze, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye nawe bagira gute basangira. Umurongo wa 3, maze Mariya yabira ingero y'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada, ayasiga ku birenge vya Yesu, abihanaguza umushatsi wiwe, kandi inzu yose itamirana mwayo mavuta. Amen. Umurongo wa 4, ariko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa biwe, muranyumviriza neza, ariko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa biwe, uwagira azamugure, aravuga ati niki cyatumye ayo mavuta ataguzwe idenariyo 300 ngo zihabwe abo. Sinzi ko mu byumba Yuda ari karagaragaza umutima mwiza, umutima wo gufasha abo. Yesu ujya mugore yari kamusiga amavuta azimvye cyane. Yuda biramubabaza, aravuga ati oya, ntiyarakuye kuyagusiga, twajye kuja kuyagurisha tugafasha abo. Bene data, ndizera ntakekeranya uri umuntu utera wumva ibintu ko nyene bari kuvuga ati Yuda afise umutima mwiza. Yuda avuga ibintu abikuye ku mutima n'umutima mwiza. Muko ijambo ry'Imana muraraba ingene ku murongo wa 6 ribivuga, ariko ibyo ntiyabivugishijwe no kubabara abo, nuko yari umwivyi agendana umupfuko agasotora kubibitswe. Bene data, ngo nuko yari umwivyi, mana majambo Yuda yari umusuma agendana na Yesu, yari umusuma yarahamagawe na Yesu. Muribuka niyo tuma twahereye muri Luka aho yabahamagaye igihe Yesu yamara ijoro ryose ariko arasenga. Yuda ari mubo yahisemo. Mugabo Yuda ijambo ry'Imana bivuze ngo yari umwivyi, yari ngyaje, yavuga ibintu mu bujyazi kandi yagendana na Yesu. Mane majambo ino nyigisho izoduhishurira ibintu byinshi. Hari abantu bibaza ko bari kumwe n'Imana, mugi Imana by'ukuri batari ko tuzoyibona. Yuda uno munsi abantu benshi bizatuma inzambi zovuga, ugasanga abantu basigaye batazi impamvu basigaye, kandi batanguye bavuga bati twarakora ibikorwa by'Imana, twarasengera abagwayi, twarafashe igipfu, twarakoze ibintu biriya. Mugabo zabwire ngo sinigeze ngira gute, sinigeze ndabamenye. Imana nidufashe cyane, sinigeze ngira gute, sinigeze ndabamenye. Yuda
ari mu bantu bagomba kutwigisha kugira ngo nzize twisange turi muri abo, kuko urwo runganwe n'uno munsi rurahari kwa Yuda. Mvuze urunganwe bisigura iki? N'abantu bari mu mutima wa Yuda, n'abantu bari kumwe n'impwemu ya Yuda, n'abantu bariko baca mu kirenge ca Yuda. Uravye Yuda uko yari ameze umutima wiwe, usanga nabo ariko bameze. Barahamagawe na Yesu, barinjira mu rusengero, bamwe n'abakozi b'Imana, n'abapastor, n'abahevera, mugabo ntibigeze bahinduka nuko bagendana na Yesu. Imana nidufashe cyane. Ndabisubiyemo, urungano rwa Yuda ni bande? Nabo bantu bitwa ngo barahamagawe, barinjira mu rusengero, bamwe baratiwe, bahabwa n'amaresponsabilite ibikorwa mu rushengero, bitwa amazina atandukanye, bari mu makorari, bararirimba n'ibindi byinshi bitandukanye. Igihe kimwe baravuze bati nanjye ndinjiye mu rusengero, mugabo ikintu gitangaje niki, ntibigeze bahinduka, ntibigeze bakizwa, ntibigeze bakira uwo Yesu. Nimubaze umuntu yahamagawe na Yesu, umuntu yahiswemo na Yesu, ni Yesu ubwiwe yamwihamagariye ingo ube intumwa. Yuda aravuga ati ego ndaje. Bedata Yuda yaraje mu gataje, yagiye mu bujyanye, yaritavye Yesu, mugabo by'ukuri ntiyemeye yuko Yesu agira gute, ntiyemeye yuko Yesu amuhindura. Ubu tubonye ikintu gikomeye cyane, mu gihe Yuda niwe yari umubitsi, niwe yabiga, aravuga ati Yesu ayo mavuta bariko baragusiga reka tuyagurishe dufashe abo. Mugabo ngo ntiyabivuga ngo ni kubera akunda abo, kuko Yuda ntiyigeze akunda abo, ahubwo yari umwivyi. Mu yandi majambo ngo yagendana gasaho kugira ngo aze kuca agiriki, aze kuca yakira, aze kuca yiba atwara amafaranga. Yene data munyumvire, hari abantu no munsi bavuga ngo barahamagawe, hari abantu no munsi bavuga ngo turi mu muhamagaro w'Imana, mugabo ntibahamagawe n'Imana. Iyo Mana ntibigeze bagiranira ubusabane nayo, iyo Mana ntibigeze bareka ngo bahindure, ntibigeze bakira Kristo Yesu, mugabo bariyo kubera inyungu. Yuda ariko aravuga ngo reka dukore ibi, tugurisha mu mavuta tufasha aboro, mugabo nta mutima wo gufasha aboro yari afise, yashaka kwiba. N'uno munsi arahari abantu mu rushengero bariyo, mugabo ntibagiye kubera bakunda Yesu, ntibagiye kubera bashaka Yesu abahindure, bafise izindi nyungu zabo, mugabo ariko baravuga ntushobora kubamenya. Yuda ba Petero bariko barumva Yuda ariko aravuga ati dufasha abo, bariko ndizera nakekeranya baravuze ati Yuda uri umukozi w'Imana, Yuda byukuri urakunda abo, Yuda Imana iguhezagira. Mugico batari bazi umutima wa Yuda, Yuda ntiyari kumwe nabo, Yuda ntiyari kumwe nabo, yari afise ibindi bintu byatumye agumana na Yesu. Ndibaza yarabonye ikintu yari karunguka mu kugendana na Yesu, kumbe yaravuze ati uno muntu niyo naguma ndamugendanira, abantu baramukunda sinzoba ico ndamukura, abantu baramwemera sinzoba ico ndamukura. No musa abantu bari hamagaye batanguza abashengero ngo twahamagawe n'Imana, Imana itabahamagaye, mugabo bashaka kwitiza izina ry'Imana kugira bashike ku nyungu zabo, bashaka kwitiza izina rya Yesu kugira bashike ku nyungu zabo. Yuda ntiyigeze ahinduka. Mwene data uriko uranyumvira, uri mu rushengero uri gukorera Imana kubera wahinduwe na Yesu, cyangwa uriko witiza izina ry'Imana, cyangwa uriko witiza izina rya Yesu kugira ushike ku nyungu zawe. Ndabisubiye, uri mu rushengero kubera wamenye Imana, cyangwa witiza izina rya Yesu kugira ushike ku nyungu zawe. Mani majambo uri muri business kubera Yesu, ufise ibyo witiza izina ry'uwo maze ukaronka ibina biriya, nje ituma kimuvuga. Yuda yagumanye na Yesu, ikintu gitangaje, Yuda ntiyigeze aheba Yesu. Kubera iki? Hamwe na Yesu hari ibyo yari kararonka, hamwe na Yesu hari ibyo yari karamukura, hari ibyo yitiza izina ryiwe kugira ashike. Yuda acagumana na Yesu, birababaje cyane. Wowe uri muri urwo rungano rwa Yuda cyane, suzuma umutima wawe. Uri mu rushengero warakijijwe, warakiriye Yesu, cyane uriyo kubera inyungu kanaka. Erega hazogera igihe bijya habona, reka nabwire tuzobibona. Yuda murazi yuko atagize iherezo ryiza, yagendanye na Yesu imyaka irenga 3, yabanye na Yesu, harageze n'igihe tuzobibona Yesu amuburira kugira yihane. Yuda ntiyigeze ashaka kubyumva mpaka agize iherezo ryiza. Murabizi ko rero yavuye agurisha Yesu mu nyuma ariyahura. Bene data, iherezo rya Yuda rirababaje. Yari yaragiriwe ubuntu, arahamagagwa na Yesu, muga ntiyigeze yemera ko Yesu amuhindura. Mwene data uri kuranyumviriza, waragiriwe ubuntu urabwiga ubutumwa bwiza, waragiriwe ubuntu uraburirwa, waragiriwe ubuntu urahamagagwa, kubera ko udashaka kwitaba, kubera ko udashaka guhinduka, kubera ko udashaka gufata ingingo. Bene data, Yuda yahenzwe n'agatsima. Yuda nivyo yarakunda amahera kandi yarayarose, yarakunda ibyo mwisi kandi yarabirose,
mu giherezo giwe ryabaye iri. Reka ndangirize kuri no jambo nzorihera ko mu kiganiro cyo ku munsi we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byo kumarira iki kunguka ibyiza byose byo ngaha muri inosi ariko ukabura ubugingo budashira. Ngo byo kumarira iki kunguka ibyiza ibikayanga byose byo mwisi ariko ukabura ubugingo budashira. Bari majambo ubugingo budashira ni ikintu gikomeye gusumba ibikayangana ibigaragara. Icyo nico ukeneye cyane. Bene data, Yesu cyamuzanye ubwa mbere ni kuduha ubugingo budashira. Yesu cyamuzanye ubwa mbere ni kuduha agakiza, ni kudukura mu byaha. Icyo nico kibazo gikomeye. Icyo nico cya mbere cyagize gute cyamuzanye. Ntihaze nko kugira duhe ibikayangana ubwa mbere kuko ataranaza abantu bari batunze, ataranaza abantu bari bafise byinshi bikayangana. Mugabe ikintu kimwe bari babuze, umukene n'umutunzi bari babuze nagakiza, ningabere y'ubugingo budashira. Twese twarabatsindwa dutsindwa n'ibyaha byacu. Niko Imana yambaye umubiri kugira ngo idecungure. Ingabire Yesu yatuzaniye ya mbere si bigaragara nagakiza n'ubugingo budashira. Imana nishimwe cyane. Cyangwa mwene data, icyo ugomba kwirukira ubwa mbere si bigaragara ni ibyatanga. Yesu byamuzanye ubwa mbere n'ubugingo budashira. Imana bahezagire ku munsi w'ejo nzobandanya n'ino nyigisho mukomeze kwisangiza abandi. Ukene kuvuga n'umukozi w'Imana turondere kuri 66 amajana 320 amajana 966 iganiro n'ikanguro kuri bose mushikirizwa na jewe Merci kugaye. Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Merci kubaye. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV.